Imana imumpaye yavutse neza ntatangorane nimwe umwana arakura ata kibazo ariko ageze umwaka afise imyaka 9 kujya kuntu umuntu aje gukura umwana iryinyo nca mbona agahere nca ndabaza papa wiwe timbe papa mere umwana ashaka kugira ihere kuryinyo kuri ico kintu ugwaye bakubwiye ko akitwa gute ko ari ingwara imeze gute nta ngwara batoye ariko bakubwiye ko bo bivura bakubwiye ko bo kuvuriza muri Kenya cyangwa mu Rwanda nkeneye kumenya urahageze ko ufungura bigenda gute ageze ko mfungura nyine ndafungura buke buke okay wowe ugitangura kubibona wowe wibuka ko vyari bimeze gute nishaka nyine ko abantu bamfasha nkuko abaganga bambwiye bakantwara aho mu Rwanda cyangwa muri Kenya karabitse Imana yonkorera ndetse mbona nk'abamfasha bamfasha kwitike n'amahera yo kwivuza Emima arafise passport ntayafise urumva haracakenewe passport haracakenewe no kuba murondera ivyo bitaro n'ubwo buryo bwo muvurizako yego tuvuza n'ubundi mbona kandi biranse tuca tuvugana n'umutama wanje dusubire kandi kibuye ca dusubira kandi kibuye tugeze ikibuye baca tubwira ati ntibishoboka ko dushaka kandi kumugirira operation tuke tutabonye ingwara agwaye niho baciye batwandikira kumukuramwo inyama nyuma barayimukuramwo baca barayijana kuyipima dusubiyeyo nyine nkuko bari batubwiye tuza dusa kuja gutora inyishu baca tubwira ko bobo batabishoboye nca nababwira ati none kubwa mwe mwabigize none ubu habaye iki batubwira ati kijya tico gihe nyene atubutenye tubishoboye ti ni mugende mu Rwanda canke mugende muri Kenya urumva rero ntibaduhaye impapuro twaciye tuza kuko navuga ati nta buryo mfise bwo kugenda aho hantu hose. Bonjour mesdames et messieurs, le vent de Buja Flavor, this is Step Media, chain of products for this industry of Buja Flavor. Chakanya makuru cyangwa kibazo na bishamugo muri industry of Buja Flavor. Mutuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, amadusura dukengurukira nabwo yakunze wa Step Media kabiri gatanu indwi. Wherever you are ndakunda cyane kandi big up sana kuri support kwa mutwereka birashika cyane ku mutima. Bivanye nawe uri hose, uri muri Oman, uri muri Amerika, uri muri Australia, uri muri Etats-Unis, uri muri Europe, wherever uri hose, uri mu karere ka East Africa, uri mu karere ka Africa, ndakora mukigenda kwifurije amahoro y'Imana yuko mana nawe kandi murazi neza yuko Imana yamedukunda kandi zokoma tuyishimira muri vyose kuko vyose akubwira ni vyose niyo ibitegura kuko itari mu buzima bwawe nta nakimwe woshika ko kandi na kimwe ntufu hama ndakubwira ati kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera ni CK professional hama no munsi ni muri cya gihugu nyine akubwira ati fasha abandi nawe warafashijwe no munsi twagendeye umwigeme azwi ku izina rya Ntiheba Uwayo Emima numwigeme w'imyaka 22 n'umwana w'umunani akaba aba iburinga kurya kane numwigeme yakunda kwiga ariko kuri ikibazo yagize amashuri yahagaritse kuri ikibazo yagize nyabasha akibandanya amashure kandi amatwa nsumira nuko yahagarikije ari mu y'icenda yagije ari mu y'icenda ariko byinshi baraza kwitubwira ari kumwe na nyina wiwe araza kutubwira mbega Emima n'umwana yavutse gute mbega byaje gute yarabikuranye ico kibazo afise yaragikuranye mbega byagenze gute mbega umuryango ushaka kuno munsi umaze gukoresha uburyo bungana gute ndazi ni benshi cyane ndazi naho naravuga byinshi kandi naho narabaha uvuga umwanya kugira ngo babwire ikibazo Emima yagize ndazi murabona ko Emima akeneye ubufasha Emima arakeneye ubufasha kandi ndazi ni benshi cyane mwifuza kumenya mbega Emima twumufasha gute turaza gushira ko inimero z'umuvyeyi wiwe ngaho hasi baraza kuyitubwira n'ukuntu bo muronka hanyuma byinshi muraza kubimenya reka twumve ko byagenze n'ubuzima bwa Emima hogeze amahoro umuvyeyi mahoro biraza neza turashima ego babita bande je nitwa Nimbona Consolata Consolate n'umumama w'abana bangahe
je navyaye abana 11 aha ariko ubu mfise abana 7. abana 7. Emima n'umwana wa kangahe? Emima agira umwana w'8. Agira umwana w'8. Abo bandi bana bariga? Bose bariga, bamwe barahejeje, abandi nabo uwundi umwe arabandanya. Ni babiri babandanya, uwundi nawe yarahevye. Ego, ariko vyose urumva yuko baracakomeza kandi biracagenda neza. Ego, uno musi twaje hano kubagendera nyene iburinga kujya kane tuje kuraba umushiki wacu. Twarabonye yaragize ikibazo, ni benshi cyane bamaze kubona ifoto yiwe, benshi cyane baranatubwiye ko twahashika kugira ngo tubabarize amakuru yose kugira ngo bamenye ko bamufasha Emima. Bega Emima yapfutse ryari? Emima yavutse umwaka wagomba uhere, ariko kubera kwa muganga bacakurikiza nyene ivyabo, baca bandika ko yavutse mu 1990. Ico gihe rero yarapfutse harimo kwezi kw'icumi itariki 31. Baca bandika ko nyene, namwe muca mwumva imyaka mba yo biheze. Ego, turumva yuko turabizi neza yuko kugira ngo umwana avuke muvye yaca mu magorwa menshi agiye atandukanye. Nkibikwibutsa igihe Emima Imana yari mu guhaye, byari bimeze gute? Nukuri Emima Imana imumpaye yapfutse neza, ntatangorane nimwe, umwana arakura ata kibazo. Ariko ageze umwaka afise imyaka 9, kujya kuntu umuntu aje gukura umwana iryinyo, nca mbona agahere, nca ndabaza papa wiwe, timbe papa mere, umwana ashaka kugira ihere kuryinyo, acambwira ngo nta vyatsi. Hanyuma rero jewe hari hamareye mbacambwira uti araraba aravye avuga ati je ntavyo noshobora. Nsuye kwa muganga nuzingurura ibitabo maze nkaraba. Ageze kwa muganga yarazinguriye ibitabo araraba, acatubwira ati nimuje kwa muganga. Duca turagana kwa muganga, mva nicari bwakure cyane kari gatoya nyina gahere. Tuja kwa muganga, twatanguriye muri semuseka, hama muri semuseka bararaba, bacatubwira ngo tugene muri wakarede. Tugeze muri wakarede mva twagiye mbaguma badutuma nyene ku yandi mavuro tuzana ibipimo byose tukabitwara muri wakarede nyene. Niho rero bageze baca bamugira operation ya mbere. Iyo operation ya mbere barayimugiriye, haciye mwindwi niyo twamaze mu bitaro, ca turataha. Nyuma umva y'indwi 3 kica kiragaruka. Tuhenye tuvuza niho hagezeho rero abantu batubwira ataho mwogenda muri mutoye, ibyo bintu tubobishobora. Tugiye muri mutoye baci baturukana tugende dushoboye iyo ngwara. Ariko umudogiteri w'umurundi aratubwira uti cyamugenda muri Kibuye. Tugeze muri Kibuye baratwakiriye, baducisha mw'iradiyo, amucishije mw'iradiyo baca batwandikira ngo dutahe tuze tugaruke kandi kuri operation. Dutashe twarasuye itarike zigeze, batugira operation. Iyo muganga aca tubwira ataha turahanye, ntikizosubira kandi kugaruka. Ca navuga ati Imana nanje yobikoze kweri, kandi nobishimira Imana. Dutashe yamaze amezi 2 n'umunsi umwe. Umunsi ugira kabiri mba muri ayo mezi 2 ca kandi kiragaruka. Tuguma tuvuza n'ubundi mbona kandi biranse. Tuca tuvugana n'umutama wanje dusubire kandi Kibuye, ca dusubira kandi Kibuye. Tugeze Kibuye baca tubwira ati ntibishoboka ko dushaka kandi kumugirira operation tuke tutabonye ingwara agwaye. Niho baciye batwandikira kumukuramwo inyama. Nyuma barayimukuramwo
baca barayijana kuyipima dusubiyeyo nyine nkuko bari batubwiye tuze dusa kuja gutora inyishu baca batubwira ko bobo batabishoboye nca nababwira ati none kubwa mwe mwabigize none ubu habaye iki batubwira ati kijya ico gihe nyene ati ubutenye tubishoboye ati ni mugende mu Rwanda canke mugende muri Kenya. Urumva rero ntibaduhaye impapuro twaciye tuza kuko navuga ati nta buryo mfise bwo kugenda aho hantu hose batubwiye cyo turamanuka cyo turaza ibintu bica bigenda uko. Ego nyina wa Emima araheje kutubwira uko vyagenze. Turumva yuko nk'abavyeyi mwaragerageje nk'umuryango mwaragerageje, ariko urumva yuko aho bigeze urumva yuko muriko mutereza kugira ngo inshuti n'ababanyi abarundi bagenzi bacu barabe ko bogaruka ku muryango wa Emima, bogaruka ku buzima bwa Emima. Sivyo none muvyeyi? None muri Kenya babwiye ko hasabwe iki canke mu Rwanda babwiye ko hasaba iki, habuze iki kugira muje kugira bamuvure? Amafaranga, uburyo bimeze gute? Urumva ico gihe ntago batubwiye uburyo hari ryari ico gihe rero mba bamukuramwe iyo nyuma gaca batubwira ngo nitugende mu Rwanda canke tugende muri Kenya. Hari mu bihumbi 2019 mba twashoye kugira ngo dukurikirane ivyo bintu kuko nabona ko ataburyo dufise tutabishoboye kuko twavujije kenshi kandi tuja mu bitaro bitandukanye mu mavuriro atandukanye ntitwashoboye kuronka ubwo buryo. Nico gituma dusaba inshuti abagenzi ababanyi ko boshobora kudufasha kugira ngo ubuzima mba bwa Emima kugira ngo Imana ibugarukire hama nawe abe umuntu nk'abandi. Murakoze. Ego birumvikana. Ati rero kuva muri 2019 kuva 2019 mwebwe mwarabonye ko atavye mushoboye, ariko kurundi ruhande ngira mwari mufise ikindi cizere kuko urabona ko tugeze mu 2023 umuntu aca yibaza ati mbega iyo myaka yose kagumye gakura canke vyagenze gute, cyangwa mwagumye mumuvuza vyanka kwa kundi nyimugerageza? Mba twagumye tumuvuza aho bamugira ama operation ukacumenga umva haraciyemwe umwanya nkuko nagenda bivuga kigasohoka kandi kikagaruka. Ubu rero ko twaciye tubona ko taburyo dufise cyo tuvuga ati Imana iri mu ijuru yonyene niyo ikwiye gukora ibitangaza kuko Imana icinzira hatagira inzira kandi ibiri imisozi ikacibigira ibiyaya. Amen. Emi ni sawa Emima mikro ni sawa na mahoro. Emi kuri ico kintu ugwaye bakubwiye ko akitwa gute, ko ari ingwara imeze gute? Nta ngwara batoye ariko bakubwiye ko bo bivura. Bakubwiye ko bakuvuriza muri Kenya cyangwa mu Rwanda? Mu Rwanda. Emi nkeneye kumenya urahageze kufungura bigenda gute? Ageze ko mfungura ngenda fungura buke. Okay, wowe ugitangura kubibona wowe wibuka ko vyari bimeze gute? Nkitangura kubibona nkuko muvyeyi babwiye niko nyene nabonye nyene haza akantu gatoya kwishimye amara muvyeyi aje kunkora iryinyo acabibwira papa. Abibwira papa hama baca bagutwara kwa muganga nk'abavyeyi. Ariko Emi urumva yuko bakuvuje ico gihe kandi urakora hayize igihe kinini batagiye kukuvuza. Je tugeneye kumenya mbega kuva ico gihe vyace bigenda gute? Kagumye gakura canke kare kangana nkuko nyene? Oya, kuva ico gihe nyene uko iminsi yahera niko haguma haba hanini. Abaganga bakubwiye ko bidashitse ko bakuvura ko vyotera ingaruka imbi iyahe? Navyo bakubwiye? Naye bavuze atwakandara kwiriye yuko abantu bomufasha. Ariko kurundi ruhande Embi ni igiki usaba kugira ngo abantu bakugarukeko? Nishaka nyine ko abantu bamfasha nkuko abaganga bambwiye bakantwara aho mu Rwanda cyangwa muri Kenya tukaraba icyo Imana yonkorera. Bakubwiye ko akina uburyo bungana gute? Nta buryo batubwiye. Teca mbona nk'abamfasha bamfasha kwitike n'amahera yo kwivuza. N'amahera yo kwivuza.
ego ngira uwo bakeneye kumenya byinshi yo kwegera umuryango wa Emima kugira ngo bababwire byinshi byo nonembe kugira ngo bace babarondera mwaramaze kurondera none n'ibitaro bazubakirira muri Kenya cyangwa mu Rwanda. Ego turazi neza yuko abarundi n'abantu bafite umutima wo gufashanya kandi umurundi n'umuntu wa mbere yabonye ko hari umuntu mvuga umurundi mwene wabo afite ikibazo bagerageza gufashanya hagati yabo. Ndazi turazi ko abarundi benshi bari mu mahanga, abarundi benshi bari muri Amerika, abarundi benshi bari muri Europe, bari hehe wherever uri hose ufite umutima wo gufasha gira icyo ukoze kugira ngo ubuzima bwo no mwigeme busubire kugenda neza cyane. Emima arakeneye gufashwa, aracafise imyaka mikeyi cyane, hamwe bo mufasha ku myaka afise yokorera byinshi cyane igihugu ciwe cy'amavuko kandi igihugu ciwe cogera kure ko kubwo Emima ukuntu yo bagikoreye. Rero harakenewe ko Emima bamufasha kurushika kuri no mwanya turamenya uburyo bukenewe, ariko ku rundi ruhande biraboneka yuko hakenewe uburyo butari buke cyane. Twosaba yuko umuntu wese bafite ico yofasha Emima kumbure yoza ngaha bahita gute mama ngaho twibutsa adresse ni Iburinga yoza he kugira ngo biborohere ko nubo muronka Emima. Uyu mushiki wanje Emima iciza bo urabona kubera ko ahiwacu Iburinga hari amabarabara mugabo ku mazu nta manimero ahari bo kubera ko ari nkuwo bayifuza kuza kumufasha cyangwa kuza kumuraba yoshikira aha ku rushengero rwa Libre Methodiste Iburinga kubera yuko haba hari abantu ku rushengero na yo Mima niho abari n'abakozi bari kwizamu bamufasha mu buryo bwo gusenga kuko uyu mwanya nta kindi twabonye atari uko twomushira mu biganza by'Imana n'abakozi b'Imana bazaba ritanga ku buryo bwo kumusengera. Rero abo bantu bashitse baba bifuza kuza kumuraba bashitse ku ishengero rya Libre Methodiste Iburinga haba hari abantu boca baboriyanta aho abavyeyi bayo Mima aho batuye aho baba. Ego nta nimero ya telefone yo bihari yo mu muryango canke yiwawe canke y'umuvyeyi mbuzira hari shira ku nimero yawe yiwanje canke y'umuvyeyi wacu gusa ari mu muryango kwa Emima nyene yiwawe canke Emima canke ya muvyeyi nayo n'uyu musaza wiwe nawe nango nawe ninzi umuvyeyi araza kuzitanga zose. Ego reka ntangureke nimero y'umuvyeyi 71 amajana 641 ubusa 63 subiramo 71 amajana 641 ubusa 63. Iyo nimero yafise ku kashi egome izina ni gute? Baranyikwa Abel batangene yari mikashi arafise nari mikashi nyene egome nayitange 65 97 80 10 subiramwo 65 97 80 10 nanyo nafise mikashi. Yego izina ni Baranyikwa Abel. Ati rero bayifuza kurungika haba make ayo bare bafise yose mu kurindira kugira ngo tumenye igitigiri yorenga kuri zo nimero. Yego ego hama kurundi ruhande mu vyene cyane nifuza kukubaza nawe nyene ati mbega ni gute twobigira hamwe tugereranyije tukaraba nk'amafaranga yo bakenewe wowe ubona ko bakenewe nk'amafaranga ngana gute canke nimuraja kubibaza neza? Twebwe no kuri ntavyo twomenya ubwo ico gihe ikibuye bavuga bati hamwe vyoshoboka mwoja mu Rwanda cibure muri Kenya nta buryo batubwiye ngo vyose uburyo ngo bungana uko mbe yari imvugo ngereranyo ko hamwe vyoshoboka twoja twitamo aho twoja aho hantu. Yego nibigeze babwira rero uburyo bukenewe ntabyo batubwiye ariko ico twosaba abantu ko bo mufasha Emima bakaraba ico bo mufasha kugira ngo agende mu Rwanda canke muri Kenya. Yego nukuri Emima arafise passport ntayafise urumva haracakenewe passport haracakenewe no kuba murondera ivyo bitaro n'ubwo buryo bwo muvurizako. Yego nico dusaba abarundi rero muri rusangi umuntu we bayobazi neza ari mu Burundi canke mu Rwanda canke ari muri Kenya nuko yose yorondera bitaro biri hafi hanyuma karondera umuryango wa Emima kugira ngo barabe ico bomufasha. Hama umuntu wese aziko gira ico mufashije niba mufasha ikibazo ca passport urabona ko ikibazo ca Emima kirakwiye gufashwa vuba na bwangu sibyo none muvyeyi. Yego hama dusubira gato kuri musaza kuri grand frère wacu ngaha
ati rero ku bwawe wibutse histoire ya mushiki wawe wewe wabonye bimeze gute nkawe warusunzwe umukuriye bya bimeze gute? Bo uyu mushiki wacu yakuze mu muryango dufise uburyo buke, ariko kandi akura ari umwana afise amagara meza, atari gusa satani yazanye icago cyo kumutera izi ngorane z'indwara. Hama ariko kandi ndashimiye cyane abavyeyi bacu nako batakoze mu buryo buke bafise bwo kwitaho uyu mushiki wacu. Natwebwe umuryango turagira icyo dukora, ariko twaraherewe kubera ko Mima yavuwe ahatandukanye, kandi namwebwe nivyo mwibonera, si nkuru yo kubesha. Kandi murabona yuko n'abavyeyi arabavyeyi bafise amikoro make, mu yandi amajambo turi abakene. Kandi muri uwo mwanya nyene namwebwe turabashimiye, naho mwaje muva twebwe ntaho tuzi, n'umutima w'ubuntu n'urukundo no kwitanaho mufise. Kubera ko twebwe turi abakristo kandi dusenga Imana, twoca tuvuga uti ijuru ribahezagire, rishishikare kubazigama mu bikorwa byanyu byose muri ko murakora. Nyamba hariho n'ababosi banyu biyumviye kubatuma, aho muza gushikira iyo onye mubabwira ati umuryango wo kwa Mima wabashimiye. Hama ubwo nibwo buzima Mima yaciyemo. Ibyabaye ntwabishatse, ibyabaye ni icago cyatuguyeko, mu yandi amajambo twavuga uti n'inzo yatuguyeko, sivyo mwari mwifuza, sivyo twifuza. Ariko kandi kuba agezeho uyu munsi ho bariho umugambi Imana yari yateguye kugira abeho, kugira ngo n'abantu bafise umutima runtu, bakifise umutima wo kubaha Imana no gushigikirana, kugira bagire ico bakora, kugira ngo uyu mushiki wacu yo Mima apfugwe. Ego murakoze cyane. Ama Emi gira icyo usaba rero abantu muri iki gihugu cyacu, bafise abavyeyi, bafise basazawe, bafise bashikawe bari mu Burundi, bari mu kuko abantu bose musagiye igihugu bose muravukana, sivyo none? N'abatari abarundi bose, ariko twese dusangiye data umwe wo mwijuru, twese turavukana, sivyo none? Gira icyo ubabwiye rero bumve yuko wowe bakwiye kugufasha, nigikubasaba. Ndetse nabasaba nyine nkuko twamaze kubivuga, nasaba ko bamufasha kandi baba bakoze cyane. Nicyo ubasaba ko bagufasha kandi bazoba bakoze cyane. Ego Ema tugushimire cyane. Ego namwe murakoze. Hanyuma muvyeyi ati rero uwo yifuza kuza kumuraba yoza kumuraba kujya kane aha nyene muri Iburinga. Hanyuma imero za telefone dusaba kaka azitwibutse neza, sinzi ko yo bazibuka inimero za telefone za mutama watanze kugira ngo abantu babashe kuzumva, kuko ari gimuntu za papa. Ego lewo ni 71 amajana 641 ubusa 63. irafise na Eco Cash. Ego me izina ni Baranyikwa Abeli, na limitere nayo ni shasha. Okay, hana tubwire limitere 65 97 80 10 irafise na Rimikash. Yego izina ni Baranyikwa Abeli. Murakoze cyane. Gisi rero bakunzi ba Step Media 257 bivanye naho muherereye muri mu Burundi cyangwa mu mahanga, je kubganje ndabashimire cyane, ariko sinobashimira cyane kandi nivyo nanezera cyane mu gihe wafashe umwanya ukaraba kino kiganiro utagihereje mugenzi wawe, naho utabufise uburyo gihereze mugenzi wawe, kumbure yo bafise ico yofasha Emima. Urabona ko ubuzima bwa Emima bubangamiwe kandi arakeneye ko abantu bamufasha. Wowe waravye kino kiganiro ashobora kuba utakira udafise ikintu wo mufasha, ariko ukamuterera
ukagishira nk'isengesho kandi ugafata n'ikino kiganiro ukagihereza na mugenzi wawe cyangwa mu muryango kugira ngo arabe ko yogira icyo afashije Emima, haba 100 haba 10,000 haba 100 haba miliyoni haba muri yaridi nawe nyene wogira icyo ufashije umuryango wa Emima kugira ngo ubuzima bwa Emima burokoke kandi urabona yuko abangamiwe ntafungura neza kumbure ntajya kwishure kumbure urabona ko abagwayi ku ruhande kumbure ngo ruri fragile cyane goroshe cyane kandi uruhande rw'umutwe murazi yuko umutwe n'akantu gato uza wumva umuntu yagize ikibazo kinini cyane. Rero bisaba yuko abantu bamugaruka ko abantu bamufasha mukamufasha mukamuronsa iyo passport. Ndazi neza cyane ari abantu benshi cyane b'abategetsi baraba ibintu biganiro byacu turabifuje nk'abavyeyi nka kujya nyine leta mvyeyi yamubidusaba turabasavye na cyane cyane mugira ico mufashije vraiment ubuzima bwa Emima uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ubwo buryo bwawe burakenewe yuko Emima yofashwa na cyane cyane biciye kuri izo nimero umuvyeyi wiwe yatanze, haba kuri appel urashobora kumuhamagara ukiyaza ukishikira hano mukivuganira ukibonera n'amasuku yandi hamwe na Emima kugira ngo ababwire ibibazo afise kugira ngo umuryango we wabwire uko ubuzima bwa Emima nibikisabwa kugira ngo Emima aje kuvurizwa. Bababwiye ko ari muri Kenya cenke mu Rwanda. Tuzosubira no gutaha wari kumwe na Beni kuri micro behind the camera ni CK Professional. Bye bye.